amapema yose akurikizwa amategeko y'ingene abantu binjiza ibintu mu gihugu, za crédit documentaire, za remise documentaire, za transfert n'amadocument umuntu yerekana ko tubizi twabikoremo, tubizi ngene bikorwa, canke remezo zikontrola ibidanazo bija mu Burundi ko bikwije byangombwa biri yambara kibi cyabo ubona traçabilité, canke n'abantu baba bikurira amadovize bagenda n'ibutse muri iyo byaci. Hari ingingo zindi turiko turamubwira zoja mu ngiro zikagaragara, liste y'ivyo bidanazo byo kuri 30% niyi aba beneficia ayo madovize ni bane, na gire liste sora rapport, sukutubwira amahera ari karinjira tumenye nakoreshwa, utubwira amahera yinjiye tutabonesha ari karakora kugira igihugu kibomboke tuvyibonere. Uri kudufasha kibura amatari wa mbere iyo liste, uri kudufasha iki? Tukabaza tukaraba mu isanzwe banki nkuru y'igihugu ibijejwe iki. Ijejwe bwa mbere kuturabira ukonta amafaranga dukoresha mu gihugu, cyo bita emetramo, amafaranga dukoresha aya mabiye mubona izi note, kuzikoresha hanze, kuzizana, kuzistoka no kumenya igihe bikenewe kuza ziraja muri circulation, no gufasha kw'ibintu, kugura ibintu, mu kubona ibintu agaciro kavyo n'ibindi. Ikindi ni mu bijanye na politike y'amafaranga yayo hanze, ingene avunjwa mu bisanzwe amafaranga y'agaciro. Hakaba harimo n'ibi bijanye na politike y'amafaranga mu gihugu, no kuvuga nijya amafaranga bakwiye kuyaha amabanki canke n'iki, kuko n'ubundi kiba nkuko umengo niyiraba ibikorwa by'amabanki yose canke ayo microfinance rimwe kuraba yuko ivyo ari karakora bitari kubica ubutunzi bw'igihugu. Niyo kandi ushobora kugurana amabanki y'ubudandaji, bayita ko ni nk'ibanki y'ayandi mabanki, kandi byose ibikora kugira igumira aba neza yuko ibiciro bitaduga cane kandi umwimbo mu gihugu uyongeye. Kugira ibiciro rero ntibiduge nuko amafaranga atagurira nataca afatiyeko, kugira umwimbo uyongere nuko abagwiza umwimbo, nuva ibikorwa byo kugwiza umwimbo reinvestissement. Berbere itegeza kugumira aba yuko hariho equilibre, no kuvuga kuraba yuko amafaranga ari karinjira mu gihugu atuma umwimbo wiyongera, canke n'iryari bikenewe iyo equilibre itegeza kwama ihari. Nico gituma ibanki nkuru y'igihugu ari ikintu gihambaye mu buzima bw'igihugu no kugira yigenye n'ikurikirana ivyo bintu, kuko hariho abahinga mu by'ubutunzi tuzi twize kuva kera bavuga ibintu bibiri. Bamwe bavuga bati amafaranga yiyongereye mu gihugu ibiciro bica biduga, hari abandi bavuga bati iyo amafaranga yongereye mugabo yajana mu bikorwa byo kugwiza umwimbu arashobora gutuma ibintu bimwe production iduga, kubera amahera yaronse abategerezwa kuyakoresha mu kugwiza umwimbu. Iyo equilibre rero ugumunigana nayo iyo bita kura monetariste na kura payment, ugumunigana nayo kugira igende neza. Hama berbere yakoresha ibintu bibiri, reserve obligatoire n'amafaranga ibwira amabanki ati bika ububiko bw'ibanki nkuru y'igihugu, kandi ntabaye yare n'iminera. Hama kugira amabanki ashaka kurondera amahera akoresha azarondera ingene yoja mu banki nkuru y'igihugu, hari banki nkuru y'igihugu iziragira ati amafaranga muje gutora iwacu agurwa guki, no bita taux directeur. Donc iberbe ibiguranya amabanki kuri ku, no kuvuga rero iyo nyungu amabanki berbe yakamabanki, iyo berbe yongereje ibikira yabuza gutanga amadeni, kuko n'amabanki atagenda kuduza taux d'intérêt. Iyo naho igabanije niho kwabwira tuti turagabanije, genda mutanga amadirisa mugira murabe ingene economy yudu. Mugizwe navyo ugabanije taux directeur, nuko ibindi biho bituma umwimbo ugwira biba bihari. Ega n'abantu swa amahera none naho bashaka kugwiza umwimbo ata muyaga nkuru kuyuhari, ata imabara kugira transport igenda neza. Nyimba abantu baruze credit bashaka kurangura ari ibintu hanze bakoresha byo hanze bakabibura, umva bica bigenda gute? Bakabibura ivyo bitoro bikabura canke ibyo bakoresha byose bikabura. Nubeza mudugiza internet n'ibintu byinshi abantu kugira bagwiza umwimbu baheza ngo bakidere. Ivyo rero bitahari n'amategeko meza byatwa mu environment d'affaires bitahari, so kuvuga yuko berbe irikira abantu yoto ucubona yuko umwimbu nyene wiyongereje. Byaragaragaye no mu misi heze aho amahera yaduze cyane kubera abantu baronka inyungu. Berbe yemera guci basubiza igici amahera isubiza amabanki yatanze ku bantu bagiye
gukora amakredi y'ubwiza umwimbi bagasanga amakredi yagiye mu bantu bamwe bamwe bakanabahombera atacakoze cyo ubwiza umwimbi kigaragara. Urumva rero umuntu avyihweje ukaraba icegeranyo ntuze Banki Nkuru y'Igihugu yasohoye ugacuraba rimwe vya inflation ibi vy'ibiciro ngene biduga n'ubundi Burundi nibwo bugifise ibiciro byo hejuru. Ugifise ibiciro bitari munsi ya 10%, ekonomi yawe ibigwaye bimwe bikomeye. Utugifise inflation ya 70% yarabaye 30, 40, 20 n'ibindi niki, aho ubutunzi abantu bari mu bibazo bikomeye bijanye n'ubutunzi. Ugiye ukaraba rero muri ico buceganyo karaba ico bitaye inflation ibiciro muri bindi bihugu duhana imbere muri akarere. Nyimba twe turi kuri 20%, 20 irenga kwijana, mu Rwanda ni 4.8%, mu Buganda ni 3%, muri Kenya ni 4%, muri Tanzania ni 3%. Izo ekonomi ko ndaho tegetse ni bavyumve kandi babona to directeur iri hasi. Mu Rwanda ni 6.55%, mu Buganda ibice 9%, muri Tanzania ibice 5%, no muri Kenya twumva cyari bumva babona amakredi ari karatambara gwizo mwimba abantu nta inflation uzakubona mu gihugu, nta inflation uzakubona mu gihugu. Kuva yuko ibindi bintu bituma umwimbu uyongera birahari, yabyo ntwari bereye ingene abantu bakora ku kirasi bagakora neza bya bihari. Ayo madovize ushaka kurangura ibintu bayaronga gukora ibintu ushaka kwinvestisa. Hamuga cura barati none hayi wacu n'umundi ho n'ivyo biciro turiko turavuga ati bere bigomba gukontrola. Okay. Baravuga yuko iyo to yagabanutse. Iyo to yagabanutse nyimba ari amadeni bazabashaka gutanga cyane. Wa mwimbu ni utaca wiyongera bigaruka hahandi. Cyane ko tubona leta iguma yakabavase muri bene. Ko tubona amadeni ya leta ngo dore kuvuga yiyongere 16% andetema. Bigarutse hahandi kandi ibintu bibuzwa no muri East African Community baravuze ko amavase araberbe atagibura kimwe cyo gikoresha ibyo bintu. Yiga mahera biha muri bere kujana muri economy n'uburozi mu bisanzwe. Abantu batari ko kuratamye bataki. Duhemba bari mu duha mahera muri bere, baye mahera bavuye. Iri kubutunzi nibiri ku mahera ukoze. Ubutunzi nibiri ku mahera ufyatuye. Ubutunzi biri ku mwimbo wiyongera n'abantu babanje gukora. Foka abantu baza baravyumva. Uhenda abantu rero ngo baraheba cyangwa ko biratudara bahera wigiza amataca afatiye ko leta itari karakora ikoze mu mahera muri bere. Aya mahera baza kwakani hahandi nyene. Kandi ugasanga nagiye mu byo kugwiza ubwimbu nyene kuko twari turayivuga igikurikira ni intuze iyi differentiel de change. None ibyo biciro hakiri hagati y'amadovize yo ku isoko yo ku ruhande niyo muri BRB bikiri nka kimwe hafi kabiri double wumva gute? Kandi idarazo 70% abantu bari barakoresha bivuye hanze bica kuri isoko parallel. Nuvuga ko abarundi baramenyereye kugura ibintu byinshi bivuye ku isoko yo ku ruhande. Isoko ku ruhande ni ibiteje abarundi mu kwinjiza ibintu. None umva amadovize muri BRB muri umwanya ari karafasha iki canke iyo arangura ibiki ico gitoro ko n'ubundi tubona uvuze yuko ngo reserve de change yongereye gatoyi yahora kwezi n'igice guri kirabaje ku mezi abiri. None abantu bayibonera hiye haje ku myaga nkuba amakontere uzobona na commande muri 2020 itarari wala 2023 na 2023 itarari. Abantu ngo bashaka kuja munze ku ma electricité nta mama kotera kabu. None we wumva ayo madovize abari kafashiki politique fiscale uravye ama tax ngena ingena gumanyongera hako haba rosi ntuzei asset fiscale yongera bagomba ibya ama exoneration arenga bagahereza abantu bari hamakori bamwe iki kwari control hama baburi sakandrizare ama tax rodovas ongereza hawa bigira kabiri kubera kushaka watoza beje ugasanga bari abantu ko bari ha double mari kwagira gute
byose biza kubangamira economy na inflation. Ivyo biciro ayo matase karanduka n'ubudanza kuremera umuguzi wanyuma n'est-ce kandi iyo sécurité fiscale twamamo uzura itegeko ry'amafaranga ritikoresha ukora ihintu na revision bayo uzobona mu gicaho ari kuri gemire ngo giye kuri miliyoni 20 igicara kuri miliyoni iyo economy n'abantu bakora gute udashobora kugira prevision ngamande ku modoka kuri kuri boroti modoka ngabande ku modoka yari miliyoni 10 muri juin muri décembre revision bayo ngo muri bayo miliyoni 10 ivyo we witi hari amataguza ngo bari kubaringazira amataguza ugasanga ikomini shaka amataxe centrale shaka amataxe bakanigana ya site fiscale ntiyongeye byose biriza kuremera economy no gucuruza ugasanga barakora bareba no gukora no kwema cyane no kugira gute kudi transport ibintu ku transport ne amazuti bituri gutya iyo transport uyumva kugira umuntu yungurutse ibitarazo bikuri hari bijana hariya ayo mafuso nyimba zarabizana nibiki oja kwibido esase yiri 220 none uburazira kubishira kuca kubidadaza vyiwe Korengo by'amakinga n'ibiki n'abatu byose bitagikora ngo bizana n'ibisagara hamwe sana cyane nose nabimva ari mamodoka n'ibyo bitoro bitahonetse iyo inflation afise ibindi bintu biboshe intuze by'umwimbo nyine mu gihugu usanga ari ibintu budakwiye mu bidaraza bimwe cyangwa ugasanga kudo production nini buryo uravye nko mu burimyi Burundi ingene mu burimyi nta economy deshere twituronka vuba uravye nk'umwanya abantu mu kurima kudutongo duto ukoresha isuka hari n'amatracteur bitongo binini baragira economy deshere akudo production nini cyane kugira ujya mu munyagihugu avuga ati jewe narimye bya bigora umwanya nataye cyane nagize gute kugira ndonke amafaranga yoza kushubusha usanga ibiciro bengo by'ibidandi biribwa bigumye kuri akudo production nini mugaba hari uri amahikakanye muri tracteur amahanga kwiye la production aba intensive quantité igashumbushwa n'ibiciro ibiciro bigabanwa kantari nini birakompasa na politique nziza poste record atari ibyo gutwara ibintu amahera bataca yinjira mu gihugu byose bibiza kuremera economy ni biturire rero by'amapima irisite adanda usanga bari kwa baki basubira bagira iki kuma barabara gugira iki makobire abo bose biratera bikaba ku transactionnel arama itida yagize mu bihugu byinshi bya Afrika arabona yuko la corruption mu bintu vyarimanta ibiciro na inflation bisirimo hama pema irisite kubantu uri hibi wa mudandaza nawe misi yose niba ari karara kugira ntahombe acagira iki acabijana ibi bintu bitaza ntibiboneke mu ma monopole biduza ibiciro kubera speculation ibintu bibaye bike abantu bashabispekira inzoga zibaye zike bakazispekira ko muzura kwiro 10 nabinga yo 10 nabinga none uravye nk'ikijogo ari ikijogo ca Musteri cyagiye kiraduga cyagiye kirusho cyagiye kiraduga Zara kuri 2 buri sisi milisikombe sikenze milisikombe haraciye imisi iyo bibuze ruzabara ngo ngwa kenze mili veni la speculation amata uragera duga ngana kurugero ngana guti zo nyama cyangwa nibi zo produit alimentaire n'ubundi ubu yashobora nk'igitoro ugira ndabishikane ngahe akumakubwira ibi waza mataxe baturihishije bakubari ivyo ndongo tukuravuga rero twasaba impuze kugira yose bize biratera imbere impuze bwa mbere twasaba ibanki nkuru y'igihugu guverinoma BRB turamusavye yongereze transparence muzerikana ibyo byo gukora kuri politique monétaire byo nyene ntibihagije ni d'abord transparence nasarasora historique de la patrimoine des devises n'aba contrat ico vyemeye n'amantu ngene vyagenze kugira abantu ashobora kwa n'amarapproche bakaba de verification conjointe yo twabiguriye n'iki akaba des enquêtes de verification nituza gusa kuri nitwifya kuri déclaration gusa ibije gutyo na itiye twaba tuko turaba kumure kuvyo butarozogira umwanya wo kubijamo ko byahita biragarantisa yuko ibintu bigenda neza hanyuma abagusora ayo madovize amabanki commercial uravyo amadovize yayo muri indicateur yaragabanutse nuko kumengo importation nini ucumengo zumunzi kokwa mwiza mbere nane BRB ibikora gute BRB banki impuze guverinatari yo twingena bikora ama pema yosaba akurikizwa amategeko y'ingene abantu binize ibintu mu gihugu za crédit documentaire za remise documentaire za transfert n'amadocument umuntu yerekana
ko tubizi twabikoremo tubizi ngene bikorwa canke remezo zikontora ibidanazo bija mu Burundi ko bikwije byangombwa biriyambara kibi cyabo ubona traçabilité canke n'abantu babikurira amadovize bagenda ntuzubone niyo byaci hari ingingo zindi turiko turamubwira zoja mu ngiro zikagaragara liste y'ivyo bidanazo byo kuri 30% niyi aba beneficia ayo madovize ni bane na gire liste sora rapport sukutubwira amahera ari karinjira tumenye nakoreshwa utubwira amahera yinjiye tutabonesha ari karakora kugira igihugu kibomboke tuvyibonere uri kudufasha kibura amatari wa mbere iyo liste uri kudufasha iki wewe udotubera mu madovize ariko yongera amakonti yarabuze mu gihugu nguhera amadovize uyu kuravanga abadandaza gwiki abashaka kugira electricité kugira ngo babiyongere mu gihugu none atamba konti bazoyinjiza gute uwo munyango uzogera gute wewe mu madovize kwiyongera mugabo igitoro bikaga by'abantu uri kure iyo ari kafashiki abandi bo ko bamenyereye ibyo bidanazwa nibyo twamenyereye hamutubwiye ati produit pétrolier ziyongereye importation amahera asotse kuri ngo yongere 70%, 72%. Haje kino kiyongereye 72%. Mumva iyo ayo mahera bayasotse ngana muri quantité y'amaflux 72% augmentation. 72% augmentation. Twaturi muri aka kagitoro gutya. Murundi wese ahuri. Raporo yitwereka ngo hiyongere 72% y'ibitoro ngo bukuvye importa mahera ni. Ayo mahera yarasohetse yagiye kuri ibyo bitoro nyene. Yenjo kibazo. Ayo monopole y'abantu baguma ku bintu bonyene. Hagarika. Ayo 70% yaguze ibitoro gute. Enquête bunye. Ije Cour des comptes. Yega amafaranga BRB sigwanyu saya gouvernement BRB saya president saya ande nayigihugu. Abantu nibajijuke bamye ibintu ngene bimeze. Niho tuzokira sayo mu general sayo umuntu akomeye sayandi nayigihugu. Kandi iyo soko we gouvernement BRB navuga ngo yo ku ruhande kuyizino ntabwo yihe vyangombwa iki nahandi hose birahara amadovize abantu bayinjiza baje bose uko abantu baramenyereye icyo giciro ca 60 ca double nivyo bitarazwa niyo bica ayo makonteri yose uvuga ngo aramutse umuntu ashobora kumara imyaka 2 arindiriye konteri mudushaka kugwizo mwimbu abantu ntibakora iko bagiterambere vision tuje muri vision ashobora kugura kote umaze adresa konte ibi bintu nawo ditira ni kwiye no kuba BRB ni sitasi mu kigo ca leta nk'ibindi bakabikontrola hano bagafasha abarundi bakava muri izi ngorane ibanyunguru y'igihugu ikwiye gukora yigenga hama bakayikontrola ikabazwa bagakoresha professionnalisme abantu bagaca bayikontrola twagize ibi des produits stratégiques à importer nizi tout dérapage araguhana ntawe uja kwibunura ngo agiye wenyene ngo mpereza gaca ku ruhande cy'agasubira ngo mpango ntware mu ivarizi ngo ngende Dubai kame sinzi no mu diaspora nigeze kumva ari karavuga mu kiganiro abazi ikibazo ngo yahuye n'abantu abona bakomeye n'ibiki ngo afise ku aeroport ngo amantuze ngo amavarizi yuzuye amadolari avuye mu Burundi hari mu kiganiro c'aba diaspora na ministre des finances nayibonye mu diaspora ikarabivuga apaje abazi ikibazo ati ibyo bintu mbwa twe biduhesha isura mbi hariho les produits d'importation zizwi kandi abanyu commercial yobikora akaba contrôler nayo harimo mode de bazwi za credoc ziri sécurisé rero amaro mise documentaire hari ibintu bya transfert n'amadocument utanga werekana ama attestation y'amameza aba ya contrôler ibyo bintu yemwe BRB kura nk'umuhinga professionnel twizere yuko muri politique monétaire izosora gusohogwa
après trimestre ya mbere y'umwaka janvier février mars tubona icyahindutse muri transparence, tubona icyahindutse. Abarundi nico barindiriye, tuzoga dusubire tugire analyse turabe hasohotse ikurikira turabe icyahindutse.